murakoze kutwakira muri studio iwanyu. Burundi Bwacu Festival ni première édition iyi tugira twasisteko. Tumenyereye yuko ama festival yandi akunda kuzana abastar bo mu bindi bihugu. Twe twashatse kuzana abastar aba legende biwacu. Abo bastar tuvuga nabahe nawo mu mice myinshi, hariyo sport, hariyo musique, et aussi hari umugambi dushaka kurangura n'indi migambi dushaka kurangura yo guteza imbere abajene ngaha aye d'après ivyo twaronse dukuye muri yo festival. Rero ati bipanze gute? Muri partie sport hariho le basket, le foot et le tennis. Duhere kuri football. Kuri football twarahamagaye abastare bakinye kera, harimwo abarino n'abari muri diaspora. Hariyo ba Malik Jabir, abitwa ba Abega, abitwa ba Musaba, abitwa ba Willy, n'abantu Willy wewe yashitse no munsi ngera mwashoye kumubona. Abandi ba Musaba basanzwe bamaze imisi bashitse, hari n'abandi bari mu nzira. Abo rero bakazokina match yakataraboneka ce 24 juillet kuri Stade Intwari à partir de 11h. Les droits d'entrée vous seront communiqués ultérieurement. Kuri affiche izoba produite à partir de demain, izoba kuyerekana. Hama hariho match côté basket hateguwe kuri département des sports ngahi Bujumbura. Hateguwe match ya mbere, match y'abakobwa izotangura saa 3. Izo ipanze gute? Twabigize iyo événement basket en collaboration avec FLG for the love of the game. Nakunda basket gose yitwa Gigi Gila. Hama rero tufata abakapitani babiri tugira Team Vera et Team Passy baratoye online, baratoye live ni kuri for the love of the game. Niyaza ko maze kubona link. Hama après 11h hazocha match y'aba légende. Ati quand on parle de légende on parle de qui? Tuvuga abantu bakinye basket bakamarka bagakina même les champions bakaba intamba mu rugamba bagaserukira Burundi mu makungu muri basket. Aho twovuga nka Alain Petit Frère wa Fanny yakinye mu runani, nitwovuga wonyine hari yitwa Pirate yakinye muri Kian, harimo n'abandi bari ngaha aye, harimo Fowe yakinye muri New Star, harimo même moi nanje Alain Didier ndakuriye nakinye muri Kian n'abandi bandi. Hama après iyi match yacu twabonye yuko biba vyiza yuko cakina rero la vraie jeunesse, imisore imisonga igezweho nyene. Twaragize une sélection de 40 joueurs, hama turacaguramo 12 sur un vote yabaye live. Bien sûr, harimo des invités surprises bazoboneka le jour du match nyene pour épicer la journée. Hama après le match de basket, bizoba en même temps sur 2 endroits différents de football. Et après, on se dirige tous vers le terrain du golf. Quoi, un concert, méga concert, les anciennes légendes du Burundi, tuvuga ni bande, ni ba bande twigo twumva basubiramo muri karaoke, ni Bahaga qui est déjà arrivé amaze ibiteramo byinshi, ni Africa Nova ari mu nzira agomba shike, ni Thierry Kijanya ubu nyine yaje gushika mu kanya gaheze, ni Nicolas Pex nawe nyine ari mu nzira shika. Hariho n'abandi sabo hanze gusa muri diaspora, mais aussi twatumiye n'abintu. Turafise MB Data, turafise Estanish, turafise Mona Walda, turafise Oleg n'abandi. Muzobona umunsi w'igiteramo kibereye kuri golf kizotangura guhera saa 10 gushika nyene hageze nyene ko dutaha. Hama après le 25 hari igiteramo beach party tuzogirira kuri World Beach. Kuri World Beach niho tuzokwakira abantu, hazoba ariyo competition y'aba DJ. Bien sûr, nous umunsi wa concert n'aba DJ bazovuza. Hama le 26, le 27, le 28 et le 29 hazoba des sorties dans différents endroits. Tuzogenda turabakomunika ku ma réseaux sociaux nko muzogenda murabibona. Hama programme nuko le 30 on va monter en Ngozi, hariyo un match de football. Le football, murazi neza yuko ubu le football, la province du foot c'est Ngozi, maintenant c'est Messager Ngozi qui a gagné. Donc rero ni abantu bakina football basabye kuzotera iteka la province de Ngozi bakaja gukinirayo, hama tukakinira kuri stade ku Muvyegwa.
hama après tukagirira aga concert yindi nyene nini kubera ntitwayigumiza i Bujumbura gusa tugirire kuri stade ku Gasaka. Hama après cela duce duterame hama bukeye hazoba hariyo match ya basket mugabo tuba twegereye gato y'ihepfo twegera Bujumbura tuba turi Gitega hazoca habera match ya basket zibiri imwe y'aba jeune n'iyindi y'abakuze. Mu y'abakuze twe twafashe yuko tuzoyikuramo mugabo hari abazoshika abaronse amaviza bateba bon abaronse amabiye bateba hama rero bazoshika mu 29 donc abo basabye ko baca bakina mu 30 donc nabo nyene on va les inclure hazoba harimo des petites surprises dans l'événement. Et après ça, j'ai tout un concert, bien sûr, au stade Yokungoma, à Gitega. Et puis on va inviter beaucoup de personnes. Il va dire que nous avons fait un message pour les kuraba abaririmbyi bacu n'abantu ikora sport. Le 1er août, on descend sur Bujumbura et ça sera la fin du festival qui se sera déroulé sous forme de carnaval et de caravane aussi. Je vous en prie.